bakunzi ba Action Vibes TV twongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bane namwe mwese muri hangana ijwisi kirenga ka gripe twari twihuriye ariko umukama akomeza kubigenza neza. Rero tugarutse mwashaka ikiganiro cy'ijambo ry'Imana ni mama Nyishu muri ko muraganira kuri kuba baje ari bashasha. Amajambo y'Imana dusangira uyu munsi ni muri Luka 2 mpera ku murongo wa 41. Ndazi amajambo ivuga ngo Yesu asigariye Yerusalemu ngo kandi ku mwaka utashe abavyeyi biwe baje Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Nuko amaze imyaka 12 avutse baraduga nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Banonosoye ivy'iyo minsi barahindukira uwo muhungu Yesu asigariye Yerusalemu, abavyeyi biwe ntibabimenya, ariko bibwiye yuko ari mw'igugu ryabo bagendanye, bagenda urugendo rw'umunsi wose. Maze baramurondera mu nshuti no mu bo bazinanye, bamubuze basubira i Yerusalemu baramurondera. Hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero yicaye mu bigisha hagati, abumva kandi ababaza. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ibyo abishura. Bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati, mwananje, niki catumye utugirira utyo? Urabona twe na so aho twakurondereye tubabaye? Arababaza ati, niki cabateye kundondera? Ntimwari muzi yuko bikwiye komba kwa data? Ntibamenya iryo jambo ababwiye. Amanukana nabo aja i Nazareti yama abumvira. Nyina abika ayo majambo yose mu mutima wiwe. Kandi Yesu agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Twatanguye ikiganiro mu mwanya mwiza. Twatanguye ikiganiro twibuka ivuka ry'umukiza wacu, twibuka ko umucunguzi yatuvukiye. Numva ndongowe mu mutima wanje ngo tuganire mbega Kristo amaze kuvuka byagenze gute, mbega byabandanije gute. Rero Kristo amaze kuvuka urumva yaraho, kandi mwibuke yuko Yosefu na Mariya bari barahawe urutonde, bari barabwiwe yuko ari umucunguzi, bari barabwiwe yuko ari umukiza. Ariko nicababujije yuko bamaze kugenda bakamubura bahagaritse umutima. Ariko urumva ivyo ni umuvyeyi uwari we wese nawe ntiworeka guhagarika umutima. Ariko nyene arababaza ati, niki catumye muhagarika umutima? Mbega ntimuzi ko bikwiye ko mbana na data? Bivuga ngo yarabakebuye, yarababwiye ko yarabibukije ko hariho mission yabazanye. Icatumye Kristo avuka akavuca mu mugore niko ari kugira ngo Mariya nawe aronke umwana. Oya, mission yari yamuzanye yari yo kuncungura jewe, yari kugucungura wewe, ko ari kugira ngo jewe nawe tubone ubugingo. Arababwira ati, none ntibikwiye yuko mbana na data? None niki catumye uhagarika umutima? Niki catumye mundondera? Kandi Mariya yaramubwiye ati, twakurondeye tubabaye. Kandi nivyo ibwire baragiye urugendo rw'isaha n'inusu, ntama ngo babona kubona yuko batari kumwe nawe. Wibwire nawe uko wotambuka kose, ibyo byose naje wari jewe, urugendo rw'isaha ntigoba ari urugendo rutoye. Bambe ngo rw'isaha ntigoba ari urugendo rutoye, ariko babo ngo baragiye umunsi, nako baragiye umunsi babona kubona yuko atari hariko yasigaye. Ca wiyumvira rero urwo rugendo uko rwangana. Nango basubira inyuma baramurondera, ngo bamurondera ngo iminsi, ngo baza kumubona ku munsi ugira 3. Nukuri vy'ukuri bari barushe kandi bari bahagaritse umutima. Ariko Yesu ntabwo ivyo byari bitumye bobo bahagarika umutima. Sivyo yarashingiye, kubera ko yarari aho ategerezwa kuba ari. Yari muri ministère yiyo, niko no bivuga. None nshuti mukundwa, ijambo ryatubwiye ngo ico gihe yarari aho hantu, ngo yarafise imyaka 12. Kandi ndabuzigere ndabisigura ubundi twiyibagije gatoyi ko yari Imana 100%. Dufatira aho yuko yari umwana w'iyo myaka 12,
nawe yari afise ibimusamaza yari gushobora kuba ariko arakina n'abandi bana, ariko wewe ngo yari ari ngo ahantu ngo abantu bamubaza mukati ngo yongera ngo abishura ngo bose ngo batangazwa ngo n'ubwenge bwiwe. Rero ntabwo ari twe dushobozwa. Paulo yabivuze neza avuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa inkomezi. Ikibazo kiri aha ni iki: umuntu uno munsi aregera Imana akamenya Imana, ariko akama ari hahandi. Uyu mwaka ari hahandi, mu mwaka uza ari hahandi, mu mwaka uzokurikira ari hahandi. Si wa muntu ashobora gufata ijambo ry'Imana ngo yisomere maze aganire n'Imana. Ubundi iyo turiko turasoma Bible no kuganira n'Imana. Si wa wundi aganira n'Imana n'umusi n'umwe, si wa wundi azoja basi muri kohari aririmbe, si wa wundi basi ufashe isuku mu rusengero azokama arindiriye yuko bamugaburira. Iyo umuntu amaze kuvuka ubundi arakura akava ku bibero vya nyina, hanyuma n'umwana muto ariga kwicara akiga kwavura agatambuka agatangwa no kugendagenda. Rero nariko ndabwira umukristo ariko aranyumva, nariko ndabwira wa muntu wibwira yuko bazokoma ko barasoma ijambo ry'Imana bagusomera, nariko ndakubwira wowe wibwira yuko niba bandi nibo bakwiye kuririmba, niba bandi nibo bakwiye gukora ibi, nibo bakwiye gukora ibi. Oya, suzuma, menya icyo wahamagariwe, menya icyo waremewe, menya aho ukwiye kuburi, menya aho ukwiye gukorera, menya aho ukwiye kuvugira, menya hariho ku muntu wari we wese hari icyo twahamagariwe, hari icyatumye turemwa, hari icyatumye tubaho. Rero ivyo ni wabimenya ucumera nka Kristo yarababwiye ati ntimwari muzi yuko bikwiye komba kwa data, ariko ngo bo ngo ntibamenye ibyo babwiye. Ariko ico nkundira Mariya ngo azigama ayo majambo yose ngo mu mutima wiwe. Ngo Yesu ngo agwiza ubwenge ngo no gukura ngo no gushimwa n'Imana n'abantu. None wewe ugwijije iki? Wewe none abantu biri gute? Biragoye gushimisha abantu, mugabo tuvuganye ukuri barashobora kumenya bati muri uriya muntu ari mu imbuto y'Imana, muri uriya muntu hari ukuntu bimeze. None wowe bimeze gute? Ariko ngo Yesu arakura kandi ngo akomeza kugwiza ubwenge, kandi ngo ashimwa n'Imana n'abantu. Ntabwo yashimwe n'Imana gusa, aho ngo n'abantu ngo baramushimye. Rero tugerageze uko dukura, uko twigirwa imbere, Imana idushime, ariko n'abantu badushime, abatubona badushime, abari hafi n'abari kure badushime. Kandi koko ni waba uri mu muhamagaro wawe, ni waba uri urakora ivyo Imana yaguhamagariye, niyo idushoboza. Ntabwo wowe bishobora gushimisha abantu, dayere biragoye. Kenshi iyo ushimishije Imana mbere usanga abantu utabashimisha, ariko wowe ugerageze mu mutima wawe wumva ari amahoro, mu mutima wawe wumva uri kurakora ico wabwirizwa gukora. Ni ico Imana iduhamagariye, ni ikijuru dushaka ko tugira umwete, tugira umuhate, ubundi Imana izodufasha kandi izodushoboza. Mariya ngo abika ngo ayo majambo ngo mu mutima wiwe. Wowe mu mutima wawe wabitse yiki? Hariho abantu babika ishari, hariho abantu babika inzigo, hariho abantu babika ibi na biriya, ariko wowe turiko turiganira, wowe nkwibarize mu mutima wawe habitseyo iki? Kuko Imana mu kurema irafise ico yakuremeye, Imana mu kugushiraho, Imana mu kukurinda, Imana mu kukwimenesha. Urazi ko rero abantu babayeho batazi Imana, ariko wowe waramenye Imana kwihari. Donc Imana mu kukwimenyesha, Imana mu kugushiraho, Imana mu kuzigama, hari ibintu runaka yakuremeye. None nivyo uri kurakora, nivyo bibitse mu mutima wawe. Wowe niki wabitse mu mutima? Ko Mariya we ngo yaciye bikaye amajambo Yesu amubwiye, weho wabitse iki mu mutima? Imana rero dushoboze. Nshuti mukundwa, wumvise rino jambo, nawe uzoryumva ejo canke hirya y'ejo, nawe uzoryumva hanyuma mu myaka iri imbere. Imana idushoboze kubaho tuyesha icubahiro, Imana idushoboze surtout kuba mu kibanza itugombako. Yesu yarendukira ababaza aterega mwebwe hajya mwariko murandonderera muri ziriya nshuti mwariko murandonderera kuri ayo marigara bakurondererako, muri ubwo bubabare bakurondererako, ubundi si ukwiye kuba mu kuvuga ubutumwa, ukwiye kuba mu gukora gahunda yawe. Imana idufashe, Imana idushoboze mu kuba mu kibanza itugombamo. Hari ikibanza runaka itugombamo. Ego kuganira n'abavyeyi ni vyiza, kuganira n'inshuti n'abagenzi ni vyiza, gufata akanya ko kuruhuka ni vyiza, kubera ko turambaye umubiri nawe urakenera kuruhuka. Ariko hari ikibanza runaka, hari umwanya runaka Imana ibikugomba ahantu runaka. Rero usenga Imana, nanje senga Imana. Imana idushoboze kuba mu kibanza itugombamwo, Imana idushoboze kuba mu byo itugombamwo. Muri iki gihe idutije iminsi yo kubaho, hari ukuntu Imana itugomba nayo dushaka. Imana iduhana umugisha.